Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza kamakuru ariko aravugwa agezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko cane tukaza kuraba kuyavugwa mu gisata ca politike ndetse n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye. Turaza kugaruka kwihinguriro fomi no mu rwizatunga waryo ziranotse, tuze kugaruka kandi ku vyabereye mw'ibohero rikuru rya Mpimba, ibohero ripfungiyemwo abantu bari mu mirwi itandukanye, harimwo abanyepolitike bagirizwa ivyaha bitandukanye ndetse n'abandi benshi bagirizwa ivyaha bitandukanye. Na makuru tuza muza kumvirizamwo ido nido irimo ukuri kwinshi, ni vyinshi mutumvise ku mugambi wo gusubiriza ihinguriro fomi woba nawo ugeze kure. Mu misi iheze twarabwiye urugamba rwa Ndayishimiye na fomi, aho intambara ya Ndayishimiye na Alengiyome Bunyoni itazosiga iri hinguriro. Amakuru twakuye mu isoko ryo mw'iperereza yavuga ko Perezida Ndayishimiye yoba yarasavye iperereza gutohoza ko miliyaridi 600 yakuwe mu kigega ca leta agahabwa fomi kw'itegeko rya Perezida Nkurunziza. Twanababwiye kandi imigumuko yakozwe n'abakozi ba fomi, aho mu mwaka w'2021 abakozi ba fomi bidogera akarenganyo bakorerwaho, bamwe bavuga ingwara bakura mu kwama bari mwishwagara hanyuma ntibavuzwe neza. Kuri ubu rero ni vyinshi tugiye kugaruka ko muri ano makuru. Ihinguriro fomi ririko rirahura n'ibitero bikomeye cane, bimwe biva mu makosa yaryo, aho twovuga imanza ziri mu butungane zatewe n'akarenganyo kakorewe abakozi kandi kakabandanya gukorerwa abakiri ku mirimo. Hariho kandi ibitero bifatiye ku njyane za politike ziri hagati y'ibihangange vyo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, aho bimwe vyitwa ko biri mw'iragi rya Nkurunziza, ibindi bikaba abayoboke ba Perezida Varisito Ndayishimiye. Ibitero vya nyuma navyo ngo bitumbere rero gusubiriza fomi n'irindi hinguriro ryegereye canke ryegukira umukuru w'igihugu, ngo biragoye kubona ingene fomi izotsinda bino bitero vyose. Ikibazo umuntu ashobora kwibaza ngo abonye biriko biraba kuri fomi ni kazoza k'amashirahamwe n'amahinguriro atandukanye ashingwa n'abategetsi, ngo nimba ishirahamwe rica ripfa iyo intwaro ryari ryegamiye, mbega abatwara baribwa ko nabo amashirahamwe yabo azopfana nabo. Ngikiboneka nuko indyane ziri hagati y'ibihangange vya CNDD FDD ziguma zifata umurindo ukomeye. Uyu muryango umwe umaze kwagirizanya imigambi yo gutembagaza ubutegetsi, imigambi yo kwicana, imigambi yo gukeneshanya, ibikorwa vyo guhindura amafaranga ya bamwe ibipapuro, imigambi yo guhombesha amahinguriro ya bamwe, ihiganwa rijanye n'incungu bemera ntawe ushobora kumenya iyo iryo nyuruna rigarukira. Uyu mugambi rero wo gusubiriza ihinguriro fomi woba ugeze kure. Amasoko yacu yemeza ko hari umugambi wo gushiraho irindi hinguriro rikora ifumbire ugeze kure cane, kandi iryo rikaza ryegereye Perezida Ndayishimiye ngo nimba atari iryiwe. Nkuko twabibonye mu itangazo ryashizwe ahabona rihamagara bifuza gukorera iryo hinguriro rishasha, izina ryaryo ni Blending Fertilizer. Iri hinguriro ryoba rimaze guhabwa ubushobozi budasanzwe ngo naho ritarakomera. Amakuru tudashobora kwemeza avuga ko fomi itakirekuriwe kurangura ibikoresho bimwe bifashisha mu guhingura ifumbire kubera yoba itagihabwa amafaranga y'agaciro muri beribe. Fomi yoba ngisabwa kugura ivyo bidandazwa bakoramwo ifumbire benshi bita materiel premieri, ibintu muri iryo hinguriro rishasha Blending Fertilizer. Ibintu vyifashe gutyo mu gihe hari ibihugu vyo mu karere vyoba vyari vyaramaze kwemerera Perezida Varisito Ndayishimiye kumushorera bimwe biboneka ifumbire riva mu Burundi. Kwaka rero ng'inguvu fomi vyosigura ko Perezida Ndayishimiye nabo bari kumwe aribo bagiye kwimbura inyungu iva mu rudandazwa rw'ifumbire. Hano rero haca haduka ikibazo gishasha, ngo ubwo ivyo Perezida Ndayishimiye avuga ko agiye gukosora sivyo nawe ariko arubaka. Ngo kubwa Perezida Bagaza, uyu mu Perezida rero yarujuje igihugu amahinguriro yegukira igihugu, ngo ni kuki uyu munsi abatwara igihugu bakoresha amahera igihugu mu gukora amahinguriro yabo bwite, ngo hano rero hoba harimwo agahaze gakomeye cane.
Mu mwaka w'ibihumbi 2007 n'umwaka w'ibihumbi 2015 ni kenshi vyagaragaye ingene impande zihangana muri CNDD-FDD. Umurindi rero ngo w'ivyuboba uje ukundi. Intambara ya Perezida Ndayishimiye na Bunyoni ntizosiga amahinguriro menshi mu Burundi ndetse n'abarwizatunga bahagaze. Nuko amakuru dukura mu isoko ryacu ryo mw'iperereza avuga ko Perezida Ndayishimiye yasavye iperereza gutohoza ku mamiliyaridi y'amajana 6 yakuwe mu kigega ca leta agahabwa ihinguriro fomi kw'itegeko rya Perezida Nkurunziza. Perezida Ndayishimiye ngo bavuga ko fomi itegerezwa gusubiza ayo mafaranga mu gihe fomi yoba ivuga ko ayo mafaranga atari ingurane izosubizwa. Isoko ryacu naryo yagize riti ntimuze mutangare mubonye ziranotse akurikiye Bunyoni mu munyororo kuko ikibazo kirakomeye cyane. Turetse ko bitumvikana ingene ayo mafaranga yakuwe mu kigega ca leta, amatohoza yerekana ko atakoreshejwe ivyo yari yitwa ko agenewe. Ayandi mahera Perezida Ndayishimiye akeneye ko asigurwa n'amamiliyoni y'amadolari yakuwe muri Beriba ahabwa fomi, ariko ngo yoba atigeze akoreshwa mu kurangura ivyo yategerezwa kuzana. Ishavu rya Perezida Ndayishimiye ryerekeye kandi abategetsi yabuguje muri leta, ariko ziranotse agaca baha akazi mbere akabahemba yasumba ayo bahora bahembwa muri leta. Akaba havugwamwo cyane Deogide Rurema yahoze ari umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi, yoba asigaye ahembwa na fomi miliyoni 15 ku kwezi. Turacakurikirana rero ivy'idosiye irabana n'irihingura rihingura ifumbire fomi ndetse n'umugambi wo kurisubiriza. Amakuru aza gushirwa ahabona turaza guhita natwe tujya abashikiriza. Nkuko kandi nabibabwiye nababwiye ko tuza kubabwira ivyabereye mu ibohero rikuru rya Mpimba. Abana bavyawe n'abakobwa batarubaka izabo barenga amajana 3 bahurikiye mu ishirahamwe Parent Association bishize hamwe begeranye ivyo kuja gufasha abana bapfunganywe n'abavyeyi babo mu ibohero rikuru rya Mpimba. Ivyo ni vyabaye kugenekerezo ya 30 Ruheshi mwaka w'ibihumbi 2023, aho abana bashika 29 bakaba bafashijwe n'iryo shirahamwe mu guhabwa ibikinisho, ubuyi n'isukari hamwe n'ibinyobwa vyabo. Abandi bafashijwe n'abakenyezi bafungiwe muri iryo bohero bari hafi yo kwibaruka, aho bashoboye kuronswa ibikoresho vy'ibanze nk'impuzu z'abana n'utundi dukoresha umuvyeyi akenera. Ndayisaba Eliana serukira iryo shirahamwe muri meri ya Bujumbura ati twateguye kino gikorwa mu ntumbero yo kumviriza no kwirabira ubuzima abana bapfunganywe n'abavyeyi babo, co kimwe n'ingene abakenyezi bafise imbanye babayeho muri iri bohero. Naje nk'umuvyeyi kubona abana nk'aba bapfunganywe n'abavyeyi babonye umuntu w'umugabo bakamusimbira ko bamwita papa, ni ibintu bibabaje cyane. Ariko kubera abana atakosa bakoze, tugiye gusaba babijejwe baraba ingene botezurira abana bakwije imyaka yo kuvana n'abamama babo, co kimwe n'abageze kuja ku mashuri kugira ngo bavanwe muri kino kibanza kuko atari icabo, bakwiye kuja hamwe n'abandi bana ndetse no mu miryango yabo. Nayo Dr Ndayishimiye Jesus Marie aserukira iryo shirahamwe imbere y'amategeko amenyesha ko mu bikorwa iryo shirahamwe ryemeje harimo gukwirakwiza urukundo batashoboye kuronkera mu miryango yabo, co kimwe n'abana batagize ayo mahirwe yo kuronka urukundo rw'abavyeyi bose uko ari babiri. Nk'abo bana rero bavukira bakongera bagakurira mu mabohero atandukanye, nk'abo bagiye kugarukira ko kandi bakifuza ko bibandanya bagendera n'abandi bana bo mu yandi mabohero uburyo bubakundiye. Abahurikiye muri iryo shirahamwe Parent Association barashima abajejwe intwaro babemereye uruhusha rwo kwinjira aho hose bakeneye gufasha, kandi bagatera akamo umuntu wese ashaka kwifadikanya nabo mu kwereka urukundo abana batagiriwe amahirwe yo kubana n'abavyeyi bose, co kimwe n'abana bose bihakanywe n'abavyeyi ko bobegera bakaja hamwe kugira ngo bafashe bene wabo. Iki ni igikorwa rero kidasanzwe dukwiye gukeza iri shirahamwe Parent Association, tunabasabira umugisha
ku Mana kuko ivyo bakoze bidakora benshi cane. Fyonda subscribe canke sabone urutero wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza n'amakuru bagenza aho baba bari hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhuza TV Imana ibahezagire.